ni giki kumbure na kahe karusho canke inyungu ku Burundi kuba agiye kurongora uwo muryango na mwebwe mu gihe mwabaye mu butegetsi mutigeze mugirirwa ayo mahirwe ko leta mwari murimwo ija kuri ubwo burongozi bisanzwe twebwe ntitwaronse amahirwe yo kubigira ntaco twahombye naho nyene ntaco twahombye kuko twace tuvuga mu zindi nzira kuko urumva no mw'ishuri umunyeshuri aciye ubwenge cane aravugwa umunyeshuri ari hagati na hagati ntavugwa n'uwanyuma aravugwa. uno munsi President Ndayishimiye aramutswa mu muryango w'ubumwe bwa Afrika yunze ubumwe ariko mbega kandi bizofasha iki kano karere kacu k'Afrika y'ubuseruko? Bo jewe simbona kinini bizofasha. Ubaye muri babandi bamaze imisi bavuga yuko kuba agiye kurongora uwo muryango n'ubundi atakamaro bifise. Umunsi rero Afrika itegekwa n'ababaha amahera. Mu birori vyo kwimika President Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda Museveni ntibahashitse. Vyo bari muri bimwe uri kuravuga yuko ubumwe bwamaze gutatana. Urumva hari ivyo badahurizako, hari ivyo batumvikanako, bo nkuko mbwiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda indibibe zugaye ico si kibazo wumbaza wo kwihinyisha kuko igihugu cyugaye uvuga ko bakundana gute. President Lawrence w'igihugu ca Angola mu vyabaye muri uwo mwaka habayemo ngaha mu karere iwacu intambara idasanzwe igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Congo aho mu gunyeshamba M23 wafasha karere kanini kandi uhamaranye ikiringo c'umwaka no kuvuga mu kiringo Lorenzo yamaze bihwanye n'ikiringo M23 yafashe ibice bitandukanye vya Goma Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye mbega n'umusubiza Ndayishimiye ashobora kuzohindura ayo mateka nkuko ariko bivuga bo biragoye jewe no musaho bigeze que le meilleur gagne et instaure la paix. C'est tout. Uko iyo mugira umuhuza wa mbere wa kabiri wa gatatu bifata imyaka 10 cyangwa 5 kandi abantu bariko barapfa ngwano nihera. Nurenganye na vice president agenda muri blende kubera niho turase. Mugabo indege y'abanyamerika indege y'abongereza tule 30 minutes zikago kibuga c'indege kaza gukora iki mbega uno munsi u Rwanda ruvuze ngo rufasha ntigwavuze ngo rufasha wavuze rufashanya gufasha no gufashanya c'est différent habari aspect ni nkuko twe dufashanya na Congo biciye mu mategeko nakubwiye politique irazana amategeko politique itangura amategeko aza mu nyuma. Mbega Burundi bwoba bufise impamvu yumvikana kuba bwarugaye imipaka narijya hatanguye kugagwa mukiri muri guverinoma? Jewe sinoboja uko ico kibazo kuko umukuru w'igihugu wese canke leta yose nifata ingingo ibereye ku neza y'ico gihugu. Uherutse uko arabonye Eriko Dangote aza mu gihugu cy'u Burundi ndetse ubona ko hari imigambi myinshi izoja mu ngiro ubibona gute mbega birashoboka? Bo subwa mbere abantu nkabo bazi igihugu cy'u Rwanda kurafise indege Rwandair yego hari abaje kugira ngo bashire indege nka kujya ko mu Rwanda imbere yo mu Rwanda barabonanye n'umushikanganje yabijejwe aratanga de recommandation bamwe turabonana yego byapfiriye Dangote yaje ni byiza n'ubundi yaje ni byiza hari abaje ba Nikere ni byiza none bipfira. Imana yaduhaye igihugu kiri hagati y'ibindi bihugu bitembe ntamvuga muri Congo. Congo ni grenier ya Afrika. Abenshi ati u Rwanda goba gwaramenye akamaro ka Congo ko Congo ifise ubutunzi bwinshi niko guca ishora intambara canke umutekano muke mu gihugu ca Congo. U Rwanda nimba urushoye kubigira muri Goma twebwe twashobora kubigira mu Buvira abandi ko bishobora kuri turimba turi ku mupaka wa Uganda. Wero problem Congo tufa kuba tuvyumva kumwe reka rero turabe ngene tuja hamwe tuvyumve kumwe itunga rya Afrika tujye exploiter twese turi kumwe n'amahoro yoronka muri Congo yingwana twama tuvuga ngo tugirwana ngaha ngo tugira iki n'abaroberi canke ibindi je m'excuse vuko biri Washington yagize accord u Rwanda na RDC muvuze muti okay le Rwanda nikureho ubwirinzi ko bavuga ingamba z'ubwirinzi yego diga wowe uje kumbwira ngo ingamba z'ubwirinzi wanje ushaka kuntera ijya accord de Washington j'ai pour moi
c'est rien. Mm. C'est rien par rapport au conflit qui est en RDC. Yego. Nk'uwigeze kuba ari mu burongozi bw'igishaka cyiza cy'u Burundi, warigeze kuba uyaga na President Paul Kagame. Mbega muri no ntambara wibaza yuko nk'uwo wigeze kubona, wibaza yuko yarakwiye kwitwara gute kuri no ntambara n'inyuma y'amajambo menshi nawe nyene yagiye arashikiriza mu nyuma y'ivyo bamwagiriza ko yoba yiba ubutari mu gihugu ca Kongo. Ibyo bindi bamwagiriza canke bagira gute ntaco ndabizi ko nta nshino bivuga kuko sije nuja ngiye kubimwa kuko umushikirizi w'igituzi niyo mutukanye. Avuga yuko amakungu canke ibihugu biteye imbere vya Buraya byamaze kuba byo mu fatira ibihano canke kumuharira ivomo. Ngana bwirikira kimwe. Je ari ibintu je murantwenga cyane. Ndumva gufatira ibihano ngugire. Kandi twafatira ibihano. Nitwabayeho cyane. Ijya niterabwoba. Jewe ivyo president w'ikindi gihugu yavuze aje nogira ko commentaire kuko yavuze ivyo yiyumvamo. Je ndakubwiye ivyo jewe niyumvamo. Hamwe yo wari jewe. Nta gihano nkeneye gukorera igihugu canje ngo novuga ngo bagira bamfatira ndabikora hanyuma bakazobona ibivuye muri byo nakoze. Kora iciza gusa ibindi bireke. Mvukira nkawe Dr. Arendi Kumana hari ivyo twabonye yashikirije bituma abarundi benshi bamukunda bavuga ati wow, ivyo gushikiriza icegeranyo kijanye n'ivya fomi abarundi benshi baravuze ati voilà dutegereza kumenya ukuri ko bitanduka. Biyasivye biyavuze sivyo. Je sinavyemeye. Umukuru w'igihugu agira effort zidasanzwe. Kuya turonye igitabo byangirahe. Namwe numva ubavuze ngo umukuru w'igihugu ofise ngo abantu 100 bamubuza gukora namwe bikwikira umunsi niyo munsi byasubiye. Umukuru w'igihugu nta muntu umwe amubuza gukora. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sandok kazi wewe uriko dukwikana uri mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga Marcel B Saudi Tabai Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose mwege ndabaha ikaze abari mu Nyakabiga mwege ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi atagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda mu bitandukanye. Ni benshi yafashije, ni benshi yigishije, ni benshi yakuye hano onya abashira ahandi hano, ni benshi yahezagiye. Ni tuzavuganira kuri no munsi yitwa Honorable Gaston Sindimwe. Turabaha ikaze. Ego ndabaha ikaze nani ngamuhira ngabandora mukije ndabifuriza n'umwaka mwiza. Nifuriza n'umwaka mwiza abanywanyi banyu kuko no bwa mbere dusuye kubona nkaba ndabashimiye ko mwashitse ngaha hanyuma nkaba ni ngaha kugira ngo ibibazo byanyu mufise ndabyishure uko nshoboye. Yego Honorable, abantu bashobora gukumbuye, hari abantu bashobora gukunda, hari abantu bashobora wafashije, hari abantu benshi wagiriye neza mu bihe bitandukanye. Ndaza kwanza guhera ngaho onye umutima wo gufasha no gushigikira no kumva yuko ushigikira abantu muri rusange ukuye he wakuze gute? Gufasha tubisabwa n'Imana. Gufasha biva mu mutima w'umuntu. Hanyuma rero sinovuga ngo nabikuye ahehe, nibaza ko biva ku bavyeyi ko twebwe twakuze muri cité mu masite twakuze dufashanya. Nashitsi wawe nararaye wanyu nkagisome n'ubugari tugasangira nko kumenga ndi wanyu tukaryamana no kuryamana. Urumva rero ni umutima twakuze ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi nta nzigo y'inzikira. Urumva kuko gufasha ni byiza gusumba gufashwa kuko ufashije mbere wafasha n'abenshi utibuka mugabo muri kujya gufasha nawe Imana iragufasha mu bindi utazi. Nibaza rero ko principe yanje nuko gukora iciza byoza imbere cyane cyane mu rukundo kuko urukundo nico kintu gikuru Imana idusaba, nico kintu gikuru umuntu wese n'igihugu kidusaba. Ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene mugabo naho utashobora gushika naho wikunda wenyene gerageza ufashe mugenzi wawe. Wa mujene yakuriya mu isite, wa mujene yakuriya mu Nyakabiga, wa mujene yakura mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi bana bo mu isite nyene cyangwa abahungu bo mu isite aza kwisanga agiye mu butegetsi. Yari ibintu bimeze gute? Mbega vyari ibintu bihuye kubona warakuze mu buzima bwo mu isite hama mugabo mu nyuma kandi ukisanga mu butegetsi? Ikintu kiro sero bwa mbere mu Burundi mbaye vice president avuka mu gisagara ca Bujumbura mugabo bwa mbere mbaye premier vice president
avuka mu gisagara ca Bujumbura kandi yakuze muri ubwo buzima nyene yo kuravuga bwari bwa mbere udushitse ku mama nkayo muri ico gihe rero abanyagisagara ca Bujumbura bafise amahirwe gusumba abandi jewe ndabivuga kuko none abo batutwara bavuye ruguru bari hasi gusumba twebwe bari mu minyaganyaga twe tuvuga ko twari muri cité bidonville bo bari pire que nous mugabo badutwara none abanyagisagara ca Bujumbura kubera batutwara bakuze babona imiduga bakuze bambara ikirato bakuze baja mu misa bakuze babona ikaburimbo mugabo no musi gatwaga n'utakuze babona ikaburimbo yabonye umuduga ashitse agiye muri university cyangwa agiye muri humanité sivyo mugabo bo bakafise droit yo kudutwara gutwara abandi n'abandi ivyo rero nico gituma rero kubera iki abanyagisagara baba dénigré quel que soit les partis politiques ugasanga ngo abanyagisagara babaswahili twakuze gusumba abo twakuze dufite nico gituma uno munsi umunyagisagara ca Bujumbura atwaye cyangwa adatwara nta nziga ibiriho donc ubwo ati ngo naka yandushe cyangwa no umwe wese afise amahirwe yiwe twebwe rero mu gisagara ca Bujumbura ko novuga dukunda abantu bose kandi b'imico myinshi kuko nico kigize nibwo bwiza bwatumye igisagara ca Bujumbura kiba ciza kuko je navuga ati la diversité des couleurs c'est ça la beauté de notre pays la diversité de y'imico itandukanye byatumye bigenda neza New York n'abanyamerika babayo n'isi yose Nairobi nico kimwe ibisaka byose byateye imbere nuko habaye ubuvangiratane bw'ibintu ku buryo nta macakuri uzokumva imwe baranje gituma n'imbuga nti rero abanyagisagara ca Bujumbura nitwihebure n'abatagize amahirwe yo kuba nkuko twabayeho baradutwara tukavyemera none tweho nimwo twara kweri nawe bitabera kabisa honorable nyine cyubahiro president Evariste Ndayishimiye ubu aramutswa umuryango wa Afrika yunze ubumwe igiko bivuga ko nk'umwe mu bantu babaye mu butegetsi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi bo nukumukeza ukeza umukuru w'igihugu cyacu kuko agiye kurongora ishamwe y'ubumwe bwa Afrika ni intambwe kandi n'amateka umukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko si benshi bagize amahirwe yo kurongora iryo shirahamwe ikaba ari amplivari kuri CV y'umukuru w'igihugu cyacu Burundi nigiki kumbure na kahe karusho canke inyungu ku Burundi kuba agiye kurongora uwo muryango na rya mwebwe mu gihe mwabaye mu butegetsi mutigeze mugirirwa ayo mahirwe ko leta mwari murimwo ija kuri ubwo burongozi nigiki ku Burundi na kahe karusho ku gihugu bo ubwa mbere ku Burundi ni iteka ku Burundi ni Uburundi busubiye gusamirana mu makungu Uburundi busubiye gusamirana mu mashirahamwe mpuzamakungu ni kuvuga umukuru w'igihugu nk'userukiro ubumwe bwa Afrika ashobora gutumirwa mu manama atandukanye yo mpuzamakungu hanyuma akagenda aserukira Afrika kandi aserukira n'igihugu cyamurungitse ruko kugira ngo beye umukuru w'igihugu utogwa kugira ngo utware uyu muryango w'ubumwe bwa Afrika Afrika iri mu migabane itanu hariho Afrika yo hagati Afrika Australia Afrika Oriental ibintu nk'ivyo hariho imigwi itanu igize Afrika uno munsi rero hari hageze umugwi wa Afrika yo hagati niyo yarigereze kugira ngo itware iryo shirahamwe kuva habaye ubumwe bwa Afrika Union Africaine niko byasiye bigenda kera ikiri oyiwa ntivyagenda uko nukuvuga igihugu cakiri iyo nama nico caca gitwara uyu muryango uno munsi rero novuga yuko inyungu igihugu kironse nuko igiye kuvugwa ibendera ry'igihugu igiye kuduzwa mu bihugu bitandukanye iserukiye n'umukuru w'igihugu ibindi ni bisanzwe nta bindi bihinduka bisanzwe twebwe ntitwaronse amahirwe yo kubigira ntaco twahombye naho nyene ntaco twahombye kuko twace tuvugwa mu zindi nzira kuko urumva no mu ishuri umunyeshuri aciye ubwenge cyane aravugwa umunyeshuri ari hagati na hagati ntavugwa n'uwanyuma aravugwa yego bisigura yuko ico gihe mwavuca muvugwa ariko mu bindi twaravuze mu bindi
bitandukanye n'ibihe vy'uno musi uno musi Uburundi canke leta ya president Ndayishimiye iriko iravusamirana mu makungu cane gose aho kumbuga ngurukana bumenyi mu bihugu bitandukanye na kiriya gihe akarusho nako umva hajya umuntu wese n'ibiringo vyiwe uno musi twariko tuvuga mu bindi twavuga mu vya RDC twavuga mu vya handi twavuga mu vya handi uno musi tuje kuvugwa muri vya Union Africaine n'urudavaga irumva umwe wese avugwa hageze n'igihe agereyemo ego yes uno musi president Ndayishimiye aramutswa mu muryango w'umwe wa Afrika yunze ubumwe ariko mbega kandi bizofasha iki kano karere kacu k'Afrika y'ubuseruko bo jewe simbona kinini bizofasha ubaye muri babandi bamaze imisi bavuga yuko kuba agiye kurongora uwo muryango n'ubundi atakamaro bifise bo nakubwiye akamaro n'iteka ku gihugu gisubiye kuronka kuramutswa mu makungu azotumirwa mu nama haboneka Union Africaine haboneke n'Uburundi n'iteka kandi azogira contact n'abantu benshi ashoboye guteza imbere igihugu mugabo mu karere bo jewe ndi sinzi ari Union Africaine canke Nations Unies intumbero byari bifise byatitutse ndavye n'abakuru b'ibihugu bitavye ndavye uko amateka ameze muri Union Africaine muri sanze muri Union Africaine handitse ko hatsa kwitaba abakuru b'ibihugu ko vyanditse cadeau force majeure bagatumaho vice president canke umushikanganje wa mbere gusa mugabo uravye urumva mugabo abaministre kirazira mu bisanzwe baharabo nyene bonyene bagaruke kuri abo nyene mugabo uko ibintu vyagiye biraba abakuru b'ibihugu kubera ubumwe bwa Afrika butari kumwe kuko ubumwe bwa Afrika bwagiye kugira ngo Afrika yungu bumwe koko nirageze kuja mu nama nagize amahirwe kuja mu nama y'ubumwe bwa Afrika aho usanga abakuru b'ibihugu bose bashitse kiretse bamwe gusa babicaye batatu gasanga rero bafashe bari kumwe igintu gikuru kiriho nuko uramutse ubaye mukuru w'igihugu userukira iryo shira hamwe nukugerageza ukuntu Afrika yose yakuja hamwe uno musi Afrika iratatanye mbere uburere bwaratatanye EAC eske uno musi urabona ko hari akanovera ka EAC CAC hari n'ibindi bya SADC canke ibiki byose biriko bigenda ni usanga c'est une organisation de plus twari twuzi ko zigiye gufashanya kugira ngo habiterambere hariyo zerikafu twagize ifasha ubudandaji mu bihugu vya Afrika hariho pasiporo imwe iyo byabereye mu Rwanda muri 2017 mukuru w'igihugu cy'u Rwanda twara Union Africaine iski biriko birakora bibuzwa n'iki gukora ni bwa bwunge bufatanye bw'ibihugu vya Afrika butagiye hamwe uno munsi rero ubaye mukuru w'igihugu ushoboye kugira amahirwe yo gutwara iyo shahamwe nuko ubwa mbere Union Africaine ikiriyoyiwa yagiye kugira ngo turondere independence niko kamaro ka oyiwa imaze kuba Union Africaine bivuye ku nguvu za Gaddafi agitwara mu president wa Libya yashatse rero ko uno munsi ubumwe bwa Afrika buja mu nzira yo kugira ngo ubumwe bwa Afrika bukomere buronke passport imwe tuje mu nzira y'iterambere kujya kwiwe Union Européenne mugabo bace bamwica eske uno munsi ivyakurikije n'ikihe kwa kuni nyene kuko uno munsi Afrika Amerikoresha menshi n'abanyaburayi menshi ava muri Union Européenne menshi ava hanahana mbere ico gihe nagize amahirwe yo kuja muri iryo shira hamwe muri yo nama yayo twari twafashe mbega kugira Afrika yigenge koko cyogenda gute mbere ico gihe ro champion wiyo yari mukuru w'igihugu cy'u Rwanda so yuko bagende biyige ingene Afrika yo kwigenga champion wo kugira ngo Afrika idandaze yari mu gihugu ca Niger mugabo ico gihe butumvikanye yuko igihugu cyose kizoza gitanga ibice bingana ubusa bwa bibiri 0,2%
ya production ya exportation brute bakaza barayashira muri Union Africaine kugira Union Africaine ironka amahera igirane ikoresha avuye muri inde muri Union Africaine mu banyafrika nyene ni ibihugu byatanze n'ibingaha n'ingahe ibice ubusa 0,2% donc mugabe ibihugu byatanze n'ibingaha si uno munsi rero Afrika itegekwa n'ababaha amahera mu birori vyo kwimika president Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda Museveni ntibahashitse vyo bari muri bimwe uri kuravuga yuko ubumwe bwamaze gutatana ubunye atamwe bugihari kuba Paul Kagame ataje canke Museveni Jesse novuga gutyo kuko mu president wese afise programme yiwe afise calendrier yiwe muri ico gihe si Paul Kagame si Museveni gusa atagiye nibo bonyene wagiye Jenda dazi neza ha mu karere nibo bavugwa cyane ko batagiye ntabyo nzi ko bagiye batagiye mugabo bagenda batagenda mu bisanzwe umukuru w'igihugu mufise imigenderanire myiza kugira agende Union Africaine canke ico gisata cagutoye ngo ugende guserukira sadike CAC abakuru b'ibihugu ba CAC bateza kuba bariyo kugira bashigikirane bisanzwe batagiye gushigikirana nuko bafashe izindi ngingo zabo urumva hari ivyo badahurizako hari ivyo batumvikanako nkuko mbwiye mukuru w'igihugu cy'u Rwanda indi bibe zugaye ico si kibazo wumbaza wo kwihinyisha kuko igihugu cyugaye uvuga ko bakundana gute nta mpamvu yo kuja kumushigikira muri make sije ivyo ntabyo novuga kuko ubwo n'umurimo wiwe kuko ashobora kugenda mu bindi ashobora kugenda mu bindi akagenda kuko ndazi yuko igihe Paul Kagame umukuru aba president wa Union Africaine je nagiyeyo nagiye sinagiye mu Rwanda kuko ico gihe Burundi bwigeze buja mu Rwanda kuko inama abere mu Rwanda inama abere mu Rwanda Burundi bwigeze bujayo ashobora kuba ari sekurungurane naho bizi ivyo rero nibivana programme mukuru w'igihugu kandi ajayo atajayo Evariste Aguma mukuru w'igihugu yatowe yiratserukire iryo shira hamwe naco bihindura ati amafaranga Union Africaine ikoresha yo bava mu makungu canke muri abo bantu babaha amafaranga ivyo bakora bategekwa n'ababaha amafaranga sino bivuga gutyo kuko ugiye kuvuga bitari ivyo mugabo amahera menshi iryo shirahamwe rikoresha n'amahera atangwa n'amashirahamwe atandukanye kuvuga rero baguha amahera baravuga ati kora iki niki kuko ngiye kuvuga ngo niyo bategeka ndobangiye kubaka uburenganzira bwabo umugambi wa Muammar Gaddafi yarongo igihugu ca Libya yari umugambi wo kugira ngo agire Afrika yunze ubumwe bakoresha ifaranga rimwe pasiporo imwe ndetse ubona ko ari muri bimwe byari gutuma Afrika itera imbere gusumba n'indi migabane yari ku isi ariko kumbure ubu umugambi mubi baramugandaguye uno munsi president Ndayishimiye ivyo nashobora kubishikako mbega hasabwe igihugu ngo ashobore gushika kuri iyo ngingo kugira ngo Afrika ishobore gukoresha ifaranga rimwe mbega arafise ubwo bubasha president Ndayishimiye bivana ubasha nta muntu adafise ububasha buratandukanye bwa president Ndayishimiye uno munsi nubwo abandi yewe simbuze Ndayishimiye mbize president wari wese bivana nuko wenyene avyifuza kuko hajya na muperezida mutabaho nta gihugu gito kibaho ibihugu birangana ni ukuvuga rero n'ama initiative afata ndagwa karorero nk'ubu wahora arongoye Union Africaine mu gihugu ca Angola mbega amateka asize muri Union Africaine naya mbega igihe hatwara naka amateka yasize muri Union Africaine naya tugasaba rero ko umukuru w'igihugu nawe nyene yogira amateka umwaka uheze tukazovuga yuko umukuru w'igihugu malgré ivyo bavuze hirya no hino ndasoma aguma ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi ntawe kimuhindura kandi aguma atwara iryo shira hamwe bigenda nabi bigenda neza aguma yitwara gushika umwaka uhere nuko rero uyo mwaka wohera habonetse ati Uburundi butwara Union Africaine habaye iki cyane cyane dans la sous-région bwa mbere hanyuma no muri Afrika yose
mu mwaka uheze wararongoye uwo muryango wa Union Africaine yari President Lourenço w'igihugu ca Angola. Mu vyabaye muri uwo mwaka habayemo ngaha mu karere iwacu intambara idasanzwe y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Congo, aho mu gunyeshamba M23 wafasha akarere kanini kandi uhamaranye ikiringo c'umwaka. No kuvuga mu kiringo Lourenço yamaze bihwanye n'ikiringo M23 yafashe ibice bitandukanye vya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye. Mbega n'umusubiza ndashimira ashobora kuzohindura ayo mateka nkuko ariko bivuga. Biragoye. Kubera iki? Biragoye kuko sinashaka kuvuga cyane cyane byerekeye Kongo kuko twarabivuze cyane na mwebwe. Yego mugabo Lourenço imbere yuko atwara ubumwe bwa Afrika yarabaye umuhuza. Ego. Yarabaye umuhuza. President Ndashimye no musi n'umuhuza. Umuhuza wande? Ba uno musi amasezerano yose abareka yakurikana umuhuza w'u Rwanda ndetse na ari mu kanama kabega bagashigikiye u Rwanda na Congo muri Washington. Ibyo manama nta ngorane, ibyo manama nta kibazo. No kubwira none ko yari umuhuza. Acaba umukuru w'ishamwe y'ubumwe bwa Afrika. Urumva we yarazi n'amateka sumba abandi kuko yari yabikozemo. None ko yabaye umukuru wa Union Africaine yakoze iyo ntambara ihagarara. Uno munsi niko numva ko hariho ibiganiro bisubira kuba hariya ngenda kubwirwa nyuma cyo kibazo. Yego. Abahigi benshi bayobeza imbwa. Ibiganiro bise umuhuza naka mukuru w'abahuza naka byatangiye Nairobi, Rwanda, Togo ejo. Hiyejo Washington, Doha. N'umusikandi byagomba bigaruke kandi Angola. Hiyejo bizosubira Qatar. Undi munsi Nairobi. Undi munsi Bujumbura. Écoute. Wewe nubona ko ari kukinisha abantu. Amahoro uyakeneye ni effet immédiat. Jewe no munsi aho bigeze que le meilleur gagne et instaure la paix. C'est tout. Uko iyo mugira umuhuza wa mbere wa kabiri wa gatatu bifata imyaka 10 cyangwa 5 kandi abantu bari ko barapfa. Hagarika ingwano ufise uburenganzira bwo kuyagarika. Ufise ingufu zo kubihagarika. Hagarika ingwano wensore la paix. Je namvuga misi yose. Le droit vient après la politique. Amembo mbona wabanditse ngo president ngo illégale illégitime akiri president illégale ou pas c'est votre affaire, il règne. Quand il règne, tu instaures l'ordre. Umaze kwensora l'ordre urashaka gutungana. Uno munsi jewe navuze ibingwano navuze ivy'amahoro navuze iki byose mugo no munsi aho ngeze ndavye imyaka ukwigenda nta mwaka wijana hatavugiza bapfa. Nta munsi wijana utagiza bapfa. Umunsi de plus. No munsi w'abapfa de plus. Wowe ukaba ufise ingufu. Hagarika. Bapfa no munsi bihere. Mugaye abandi babeho. Ugumye mu rutendeko. Jewe namvuga iminsi yose. Jewe nagiye muri Somali kenshi. Ngwano ntihera. Nurenganye na vice president nagenda muri Blende kubera niho turase. Mugabo indege y'abanyamerika, indege y'abongereza tule 30 minutes zikago kibuga c'indege. Taza gukora iki? Taza gukora iki? Ico gitumye ngwano tagize itigeze ihagarara muri Somalia. Bagacha bemera gutanga amahera yuko ingabo z'u Burundi z'u Rwanda zahe zijayo kugira zikingire ibyabo bamwe basahura batwara. Uno munsi rero jewe uvyemera utavyemera, si tu t'imposes par la force tu vas rétablir l'ordre et la sécurité. Ukarinda ngo négociation canke à gauche à droite acinya ngira 5 ans yatujemo abantu bapfa ANFDC bapfa abagenda kugwana gufashanya hari abapfa. À qui profite ça? À qui profite ces pertes? Bakakurukira masikoyi bakurukira mablende bakurukira byose bikagira bigasha.
ndasubiyemo ingwano irazimvye kurusha amahoro. Ego. Ati abahigi benshi bayobiza imbwa. Mbega Umugani w'ikirundi. ego imbwa n'ikirundi yes nivyo. Numugani kandi w'ikirundi. Ego n'umugani. Ariko kandi uno munsi two tubona biriko biraba ariko kandi u Rwanda rwaremeye ku mugaragaro ko rufasha umuhari M23 kuba ruko rurakora ivyo ruko rurakora mu gihugu ca Kongo. Nawe ati intambara isumba ubukomezi amahoro. Kandi amahoro arashoboka ko abantu baguma bapfa no munsi amakandi rwaramaze kuvyemera. Mbega Kongo ntiyo yari ifise yokora nayo ko wumva bayiteye ku butaka bwayo. Mbega koko yoba ari ivyo bo iyo babishoboye baba barabikoze. Kongo tuzi ko ifise ubushobozi bwinshi, ifise amafaranga menshi yo gutuma kamabrinde amasoko na Kongo iri mu bihugu bifise ingabo zikomeye, ifise n'ibigwanisho bikomeye muri Afrika. Uravye amateka none nikabuziki. Vyari vyiza ko Kongo yofata ingingo yo kurasa canke gutera u Rwanda nkuko u Rwanda rwateye. None ushaka kuvuga yuko itigeze yifata? Ariko tugize tubona ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Nico gituma rero novuga nti amahoro arazimbutse usoma ingwano. Mbega uno munsi u Rwanda ruvuze ngo rufasha ntibavuze ko rufasha, bavuze rufashanya. Gufasha no gufashanya c'est différent. Habari aspect ni nkuko twe dufashanya na Kongo biciye mu mategeko. Nakubwiye politique irazana amategeko. Politique itangura amategeko aza mu nyuma. Politique ndakubwiye la politique prime sur le droit. Iyo mubimenye niko bimeze no munsi ndashaka gufata ubutegetsi nkagira gute je vais instaurer amategeko kandi njamba legitime. Haregare urumva nico gituma mvuga nti rero ivyo vyahariya muri Kongo cyahe ntabyo nojamo cyane mugabo mvuga nti trop c'est trop, il faut que la guerre s'arrête rapidement par tous les moyens. S'il faut l'arrêter par la guerre, arrête la guerre. S'il faut l'arrêter par la négociation, arrête la guerre. Kubgawe igifise inguvu gusumba ikindi intambara canke ibiyago niki ibiyago umunsi maze kuba vyinshi. Ibiyago nakubwiye ko bimaze kuba vyinshi nimba haje ikiyago kikaja hamwe. Mbega no munsi problématique ya M23 ni pourquoi est-ce que M23 kubera ki ari M23 numuhari uvuka ku masezerano yabaye le 23 mars. Nuko amasezerano yabaye n'amasezerano yabaye hagati ico gihugu nyene ca Kongo nayo niyo M23 niyo bo iko yitwa je reviens pas même aho yitwa CDP iki yatanguye amazina atandukanye n'atandukanye ntaco ushaka guhamagara ushaka amazina mugabo objectif ni imwe. Ico gihe baragize amasezerano niyaja mu ngiro niyo base de négociation qui que ce soit ko mwasinyaniye nibi habuziki cyo masezerano nivyo bihugu wokora ibyo gusubira ngo biki byo kudandaza inzahabu byo kuziki niki c'est de la foutaise nivyo kugenda abanyagihugu abantu hagara kuri amasezerano mwashitseko none nyakubahwa naka kugira amasezerano yemere habuziki nawe kugira ngo uyashikire habuziki. Ibyo bo kera mu by'ubutunzi bavuga bo koma wongera kwiki mu bya mwari mwasezeranye ukuramwo iki mu byo mwari mwasezeranye c'est tout. Jamugenda gute Rwanda mon ami Uhuru mugenzi Uhuru ni mugenzi wanje Uhuru cyane gose yari yagerageje bacha Nairobi Rwanda kandi uzabe umusezerano yose la base ni imwe ni bimwe ego aho ivyimura byose ni bimwe kuko ivyo basaba ni bimwe. Intandaro canke inkomezi za M23 kuba uno munsi rikira kora ivyirekera kora bayitirira u Rwanda yo bari ivyo mbega ibaye ari ivyo u Rwanda rurafise ububasha bwo kuba ruko rafasha umuhari w'inyeshamba gutera igihugu ca Kongo gifise leta yabo. Nta gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo gutera ikindi gihugu muri mu Rwanda ruko ravyola amategeko canke je nakubwiye nta gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo gutera ikindi gihugu. Ndashaka gufasha
mugabo ndagufasha muri domaine yihe canke yihe. Ico gihe rero none amategeko mpuzamakungu niho binakubwira yego Union Africaine Nations Unies ifise quelle force aho rero twizere yuko President Ndayishimiye ko agiye kuramutswa uyu muryango ko azogira icyo afashije narijya intambara asanzwe yirimwo canke no munsi vyatumye igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bidacana uwaka irwaterana amajambo no munsi twizeye ko ari icyo azofasha hagati yiwe na President Paul Kagame narijya ubuherutse Paul Kagame yavuze yuko Burundi n'u Rwanda bwahoze ari amahasa canke mu mateka havuga yuko Burundi n'u Rwanda bwari amahasa ariko Burundi buhitamo kwivukanisha n'igihugu ca Kongo ati je naco no bihitamo. Icyo gihe birashobora gukunda yuko President Ndayishimiye ashobora kwihuza hamwe na President Paul Kagame. Bwa mbere amahirwe ni makeya kuko umukuru w'igihugu cacu cyangwa igihugu cacu ntavuze umukuru w'igihugu cacu ni partie prenante au conflit ni muri RDC. Yego. Umaze kuba umugwi umwe mu migwi iriko iragwana gutora inyishu biragoye. Kugira mutore inyishu mubanza gusubiza inkota mu bwubatsi mwese hanyuma mukaronka base de négociation. Ikintu cari gihambaye cihuta nuko u Rwanda n'u Burundi busubirana imigenderanire igasubira ikanaguka. Hanyuma uko imigenderanire inagutse ibyabatandukanije bakabiheba bagatangura ibintu bishasha ku buryo u Rwanda n'u Burundi rushobora kuvugana ibibazo byabwo n'ibibazo by'akarere. Uno munsi kimbabaje nuko ingufu zari zashizweho kugira ngo EAC ibe koko muryango wunze ubumwe bwa by'igihugu bigiye gutituka byatitutse nta kanovera EAC gifise nta nguvu gifise kuko nta mukuru w'igihugu ateye kuwundi babizi ntizoza guteka ngo nukuri President wa Union Africaine utegeke naka oya naco bihindura Mbega Burundi bwoba bufise impamvu yumvikana kuba bwarugaye imipaka narijya hatanguye kugagwa mukiri muri guverinoma. Jewe sinoboja ku ico kibazo kuko umukuru w'igihugu wese canke leta yose nifata ingingo ibereye ku neza y'ico gihugu. Hatanguye kugagwa mukiri muri guverinoma. Nani nabikubwiye igihugu cyose mbwa mu nyuma yaciye yugururwa yasubira ugagwa. Urumva rero amateka yose avana na leta uko ibona intambamye ifise paraporo yuko umutekano wayo ukingiwe. Jewe ico mvuga nuko kugara imbibe si Burundi gusa ugaye imbibe nuko habaye ikibazo nibaza yuko twoja kugira ngo dutore inyishu z'ivyo bibazo. Ego. Ni gute ubona ugoruka rw'u Burundi ngo kwitwara mu bihe hakenewe ko berekana kananga mutima cy'igihugu uno munsi? Abarundi d'abord bwa mbere ndashima ingene rwaruka rumwe rukora ibikorwa byiza by'iterambere kandi nkashima no ku mukuru w'igihugu ashira imbere rwaruka kandi akarufasha. Hariho bije paeje hariho mugabo nukuraba uko bakora mugabo byinshi biriko biraza rwaruka ariko mwebwe murabona ko musike mwigenga mukagabanya ubushomeri ndabona abakora imiyaga nkuba bagakora ibiki n'ibiki nuko ubushikiranganje bubijejwe bwohimiriza urwaruka kuko ingufu z'igihugu nubwo rwaruka bakiga bakamenya hanyuma ivyo bamenye bakabikoresha ngaha mu Burundi. Nama mvuga iminsi yose je ngiye nk'Iburaya rwaruka rukora ni rwinshi rukora Iburaya rwinziriza amahera ibihugu by'Uburaya. None twokora iki ubwo rwaruka ruze kubikora ngaha mu Burundi? Ni kugira ngo habe intwari bereye habe kugira ngo umuntu aje gushiraho umutahe mu gihugu ciwe abazi ko atazowunyagwa. Nico gikuru. Ivyo rero ni gahimiza rwaruka ko rubandanya rukora kuko ejo ni heza. Ego imisi irasa ntingana uno munsi ashaka ko tumerewe nabi canke gutya mugabo ejo
twame dufise ivyizigiro yuko igihugu cacu Burundi kizoba neza gusumba. Iyo generation ikuze atakaranga umutima ko gukunda igihugu ifise igihugu kirashobora gutera imbere ntambamye mbega ziba nizi Bo ubwa mbere udafise akarangamutima ko gukunda igihugu ni ukuvuga icyo gihugu ntacyo ukunda nta n'icyo uzogikoreramwo. Jewe ndavye abarundi bari hanze bose tumaze kuvugana biyumvira kuza gushinga ibintu ngaha, biyumvira kuza kubaka ngaha, nuko bafise mu mutima wabo aho karangamutima k'igihugu cacu. Ugasanga bafise amadarapo, usanga bagize peu importe ko biyumvira, mugabo bose barafise ishaka ryo kubaka igihugu cawe. Ako n'akarangamutima rero. Utakafise rero ushaka kuja ahandi mu kindi gihugu cyangwa reka ndayaje Burundi wacu ntantu sizogaruka. Aro nabandi bambwira gutyo ngo twebwe mu Burundi kandi bafise ama parcelle ngaha ngo jewe nivyo mu Burundi sizojayo sizosubira kugarukayo. Urumva uyo nta karangamutima afise k'igihugu. Mugabo la plupart ya benshi barakunda igihugu bifuza yuko baza kugira bagifashe. Ugareje kuraba uko no musi yo kirubakwa ndetse yo kiratunganywa ndetse kandi n'imibonano canke guhura gutandukanye ko abarongoye igihugu cacu bakorana n'ibindi bihugu uherutse uko arabonye Eric Dangote aza mu gihugu cy'u Burundi ndetse ubona ko hari imigambi myinshi izoja mu ngiro. Ubibona gute mbega birashoboka? Bo si ubwa mbere abantu nk'abo baza, si ubwa mbere haza abaje gufasha Burundi, si ubwa mbere. Ndaguha akarorero nk'uyu urabona igihugu cy'u Rwanda turafise indege Rwandair, yego hariho abaje kugira ngo bashire indege nka kujya ko mu Rwanda imbere yo mu Rwanda barabonanye n'umushikiranganji yabijejwe aratanga de recommandation bamwe turabonana, yego byapfiriye. Dangote yaje ni vyiza, n'ubundi yaje ni vyiza, hari abaje ba Nikele ni vyiza, none bipfira kugira ngo bibe concretize ni kurabaho bipfira. Ko Dangote yaje ijya ni politike kwifotoza gira gute la suite ko mukuru w'igihugu we ahejeje ababikora ni bande abategerezwa kubikurikirana. Ni gute vyogakwiye gukurikiranwa kugira ngo kumbure nimba Eric Dangote yaje ivyo bayaze bishobore kuja mu ngiro mu kiringo gito, kumbure n'indi migambi ishobore kunyaruka. Mbega ko imigambbi idindira mu gihe president yashimye abashizemo imigambi jewe birabonye hariho ivyumviro vyiza bishobora kuza canke abagwiza tunga baza, mugabo gashusanga byabananiye kubera amananiza baronka mu gihugu. Nuko rero umukuru w'igihugu nkuko yavyemeye ayo mananiza ayakura, kuko hari abantu hari imigwi y'abantu amashira hamwe aza kunaniza abantu, ugasanga ati jewe hako ndabishira hajya nta mwanya wanje n'amahera yanje ndabireke, ugasanga biri ego. Uno musi ni gute ubona ugaruka go mu karere dusanzwe duherereyemo ka East African Community? Bo d'abord bwa mbere n'umunsi ugaruka go mu karere kwa East African Community n'ugaruka ruri éveillé, kandi n'ugaruka kujya bagwa gasore barondeye independence, niko nugo gwaruka bifuza ko habiterambere mu bihugu byabo, kujya ba Kwame Nkrumah ba Agostino Neto ba Julius Nyerere bakoze bobo bakeneye ko turonka independence. Urwaruka rero nago ni rukore kugira turondere iterambere y'ukuri. Hariho vision y'igihugu y'u Burundi utekanye, Burundi umeze neza, uteye imbere bwifashe udasega, birashoboka twifashemo n'Imana. Ni gute canke nizihe mpanuro wotanga kugira ngo igihugu cyacu cyure kubakwa neza nkuko mwigeze kwitoza kuba umukuru w'igihugu, mufise imigambi myinshi ingene igihugu cyo tunganywa amakandi kikaba kirimo inyubako nziza ziteye imbere ziteye igomwe? Ni gute mbega hoteli intererana? Urumva nayo mfise imigambi mazi ko bamwe bavuze bafashe utugambi duto mugabo iki gihugu kirashoboka kuba igihugu cy'akarorero, kirashobora kuba igihugu biteye igomwe kuko Imana yaduhaye ibihe byiza,
iduha n'ibintu biri munsi y'ubutaka bw'igihugu bishobora kudutunga bigatungisha n'abarundi. Imana yaduhaye igihugu kiri hagati y'ibindi bihugu biteye imbere, ntinamvuga muri Kongo. Kongo ni grenier ya Afrika. Uzorabe ibihugu byose bihana imbibe na Kongo, nicyo gihugu gifite daire imipaka n'ibindi bihugu byinshi. Ibihugu byose biravoma bikabaho neza, nutumvikana mu masezerano ngo twobikoresha twese ku nyungu rusange, kuko naho muri Kongo bibapfira kubusa. Aha hakurya twohakorera turi bwa bumwe twavuze. Jewe Kongo imaze kuja muri East African Community narahimbawe cyane gose, kuko East African Community ni ukuvuga circulation des biens de personnes, uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Umuntu muri East African Community ashobora kuba hashatse aya mashamba tuje kuyabamo, ingwa hano ihagarare tuhateze imbere, Kongo izo bitembera, Burundi buzaba buteye imbere. Ariko nivyo rero twifuza yuko aya mashirahamwe ubumwe bwa Afrika EAC isubira gufatikana nabo, nibabanze banagure EAC. Anya Afrika nizoza mu nyuma banagure EAC bayikomeze, kuko amorganisation sous-régionale arakomeye cyane, kuko mbere niyo afata n'ingingo batavyemeye n'abandi bavyemera. Ego bazorabe kenshi kugira ngo badutere cyabagire ibihano banza kubaza badukolonije Belgique bo kugira mu Burundi babanza kubaza Tanzania cyangwa bakaza ikindi gihugu. Nkavuga nti rero nuko twokomeza d'abord bonne gouvernance, tugakomeza iterambere cyane cyane ikindi kaboko, tukagabanya kaboko, tukaraba cyane cyane igihugu imbere y'ibindi. Yego abenshi ati u Rwanda goba gwaramenye akamaro ka Kongo, ko Kongo ifise ubutunzi bwinshi, niko guca ishora intambara canke umutekano muke mu gihugu ca Kongo. Umuvugizi w'igihugu ca Kongo Muyaya yashikirije avuga yuko u Rwanda hamwe intambara yohera mu buseruko bwa Kongo ari vyogira umutekano muke canke guhungabanya k'ubutunzi bw'igihugu cy'u Rwanda. Bari u Rwanda goba gwaramenye agaciro Kongo ifise, hamati natwe dushobora kugira ngo dushobore gutera imbere, mu gihe President Tshisekedi yafashe ingingo yuko hari ibintu bidasubira gusohoka mu gihugu bija mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe batagera amasezerano meza bakarika ubusuma. Bo jeje ntavyo novuga by'ubusuma canke by'iki, ivyo ni entre les deux pays. Je mvuga ivyo ngaha, mugabo ico nokubwira nuko RDC itwawe neza yoba ikigega ca Afrika yose. Mpagaritse ngaho. Uno musi ninde ashobora kubiharanira kugira ngo RDC ishobore kuba ikigega ca Afrika yose? Bega birashoboka? Je natanze iciyumviro, uzobiharanira nawe n'uwundi. Je natanze iciyumviro gusa uko amahoro ari installé muri RDC. Ndagwa karorero. None uvuga gute ko aha Uvira atari ikigega cyo ngahi Bujumbura? Imikate aho mu Uvira bajya iva he? Bujumbura. Isabuni iva he? Bujumbura. None gashaho umva atari ikigega? Ego atari ikigega. Ego Ejo abarundi muri yo twavuze muri bwa bumwe, abarundi bagiye kuba hariya, abakongomana bakaba ngaha. Umuduga ni ba tukaja kuba hariya, abandi bakaba hariya. Bigenze gute? Kuri frontiere ya Uganda, kuri frontiere Goma, kuri frontiere usanga ndabakarero gatoyi je nama mvuga la République Arabe Sahraoui Démocratique na Maroc na Algerie. Algerie yaremeye ukwikukira kwa la République Arabe Sahraoui Démocratique. Maroc iti no. Uzorabe igihe uruhara cyari gihande aho Maroc vyitwa ko iri hafi yaho ishikira
carateye imbere gose cane gose. Uravya aho Algeria nayo ishikira baraba mu nyakatsi. None uyo munya Republique Arabe Saoudite Democratique azokunda Algeria gusumba Maroc yamuteje imbere. Sinzi kunyumva. Ndakumva cyane. Ahubwo bihuriye hehe nibiko biragoma na Bukavu no munsi bavuga. Jembo sinshaka kuvuga Goma cyangwa Bukavu mvuze ngaho Buvira. Yego. Aha Buvira twoje Buvira kubera y'amasezerano ya EAC. Kuko afite uburenganzira bwo kuritongo, bwo kubaka, bwo guemirima, bwo kuhateza imbere, tukagenda tuhateza imbere. Kuko ntihateye imbere. Oya. Nuko ntihateye imbere. Tukagenda tuhateza imbere tukagira kujya kwa Bujumbura. Abarundi bakaja kwinstara hariya, bakagira amahinguriro hariya. Ayo mahinguriro hakazi bande. Sabakongomana. Ego. Ntibatera imbere. Ego. Ejo babwiye mutora Burundi, batora Burundi gusumba Kongo. Ego. None ushakisha. Nivyo u Rwanda ruko rakora uno munsi. Arivyo abantu benshi ko baravuga yuko mu Goma ndetse na Bukavu bariko bashaka kuhasusha no mu Rwanda. Vyo bari byo. Bega haraho bihuriye nivyo onye. Bega yo bari inzira nziza yuko Eastern Congo canke Congo y'ubuseruko ishobora gutera imbere. Kuko kugira ngo tumaze kuja muri integration regionale, tukaja muri EAC, ivyo vyose birarekuriwe. Nico gituma bashizeho EAC kugira twugura imbibe. Twugura ingwano. Yasubire kuba ingwano. Umuntu yinstare hashobora gukorera. Ego. U Rwanda nimba urushoboye kubigira muri Goma. Twebwe twashobora kubigira mu Buvira. Abandi ko bishobora kuri riturimba turi ku mupaka wa Uganda. Wero problem. Kongo tufa kuba tuvyumva kumwe. Reka rero turabe ingene tuja hamwe tuvyumve kumwe. Itunga rya Afrika tujye exploiter twese turi kumwe. N'amahoro yoronka muri Kongo. Iyi ngwano twama tuvuga ngo tugirwana ngaha ngo tugira iki n'abaroberi canke ibintu. Umunsi narigeze kumva president bagazanye ko ndakubivuga. Tuje hariya. Je ni ntwara amabanki yose nocuvuga ati hamadena abarundi baje kurima. Ibi bizodutunga kuko imbere yuko bishika Kinshasa nya 2000 km bizobanza gutunga abanyabujumbura canke Yego. Ivyo rero Kongo ivyemerera igihugu cy'u Rwanda. Ivyemerera igihugu cy'u Rwanda kuko yo coco nuko hariho akatagenda neza. Aho katagenda neza nitugakuremwo. Urazi nakubwira kugira ngo sekretari mukuru w'igihugu u Rwanda rwarafashije. Hari ibihugu byafashije kugira ngo Kabila atanga ubutegetsi kujya byagenze byinshi. Dono Rwanda noneho babaye ni ibere riyaze hagati y'abakuru b'ibihugu nukurondera reformer plus rapidement kugira ngo bigende neza bihere. Kuko uko ikibazo gitara niko kizanye ubukari busumbije. Je nayivuze ikibazo cyo muri Kongo bakiri Goma. Eko. Iyo babigiriye bikiri Goma. Kuko no munsi mfashe Goma ngafasha Uvira ngafata nanje nza ndi umugabo nza nempoza nukimbwira bya bindi byabigina kuma ingufu mbana zifise mba ndi umugabo. Il faut saisir la balle au bon. Umwanya ubaye muremure ibibazo biguma bitara bikavyura ibindi ivyo rito navuze ico kibazo cyo ngaha muri Kongo singisubiramo kubivuga cyane. Que le meilleur gagne et instaure la paix. C'est tout. Uno munsi EAC canke East African Community irashobora gufasha gusumba Washington muri ino ntambara. No, bazanye mu ingorane nyinshi yumva. Umaze gushamo Washington, umaze gushamo Doha. Je m'excuse, vuko biri. Washington yagize accord u Rwanda na RDC. Eski ingorane ya Rwanda na RDC. Doha ikigira la RDC la M23. None umva bifataniye pratiquement canke théoriquement umva bifataniye hariho igihugu citwa Rwanda gifise imbibe zacu, hari igihugu citwa RDC gifise imbibe zacu. Entre le Rwanda et la RDC bumvikanye iki?
muvuze ngo u Rwanda rwinjiye muri RDC ni amakosa, muvuze ngo RDC ije muri mu Rwanda n'amakosa, muvuze muti okay le Rwanda nikureho ubwirinzi ko bavuga ingamba z'ubwirinzi. Yego. Biga wowe uje kumbwira ngo ingamba z'ubwirinzi wanje ushaka kuntera niko niyumvira ndakubaza jewe nashize ubwirinzi iwanje mu rugo iwanje ndabakarero ngambise bo ndashaka ko misi ingamba z'ubwirinzi ziwanje ngaha beho uje kumbwira ngo ndazikure ukeneye ufise umugambi wo kuntera ntazishize iwawe. Sinzi jewe hari ibintu bo ntumva sinumva vraiment il y a accord de Washington. Pour moi c'est rien. C'est rien par rapport au conflit qui est en RDC. No kwijamo nta bintu jamo. Yeka. Iyo bavuga ingamba z'ubwirinzi baba bavuga ko u Rwanda gogo ruvuga yuko ari gushira ingabo ku mipaka yarwo canke gusama vya bisasu bunguri nkuko Ministre Nduhungirehe yabivuze, ariko kandi amakungu nayo akavuga yuko ari gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Mbiriza je biroroshe. Nimba hari ingabo z'u Rwanda muri Kongo, Nations Unies yafise les moyens de faire une inspection. Nibavuge bati twebwe ku mupaka w'u Rwanda na RDC dushize MONUSCO uziko bangana. Ako barananiwe muri intambara. Urabona ko bangana. Umupaka w'u Rwanda na RDC ungana gute? Si munininya. Fataziya ngabo zose zishije hajya ku mupaka. Hama urenganye mu mufate. Baramaze kwinjira ubu ngo niyo bari. Camugira banza mwugare hama mugire isaka bari ndani. Sivyo? No musi bice bininiya vya Kongo y'ubuseruko bifiswe na M23 no musi ni hayobora iriko yitwara nka leta. Ugiye kumbwira M23 ucurita Rwanda? Exactement. Kandi bitari ico kimwe. No musi M23 u Rwanda kuba gwaremeye ko rufasha M23 benshi barasiguye impamvu yoba aribo kuko bivuga yuko ubunya baguma harungikwa abasirikare mu gihugu ca Kongo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ba RDF bagiye gufasha abandi bagwana. Personne n'a jamais prouvé ivyo nivyo bapfa kuvuga. Uno munsi je mvuga ati uno munsi shiraho ingabo hajya Union Africaine EAC canke Nations Unies mama canke Etats-Unis basi uri kuravuga fati ushira ingabo ku mupaka si muremure nabo bakurukuta barakutabaka kuruta kuri frontière. Shiraho ingabo uno munsi abinjiye barinji tubasake muga twugaye kugira ntagire ubundi yinjiye. Rero biragoye. Hamuje guprovuti naka n'umunyarwanda hama mwakuyeyo. Sigura yuko uno munsi u Rwanda goba gwarihaye kuba ariyo ruri kandi ruravyemera ku mugaragaro, ariko mbega uno munsi u Rwanda nta mategeko arufata yo kurubuza. Jewe sinzi ko uvuze ko gwemera ku mugaragaro ibyo ntavyo ndumva. Wavuze ko rufasha M23 mu mutekano. Bavuze bati dufashanya mu vyerekeye umutekano. Ati cyane mu gucungera imbibe niko numvise. Iyo extrapora ntavyonzi bati twe dufashanya na M23 mu vyerekeye umutekano mu gucungera imbibe kuko M23 nifise igice umupaka duhana tutakumvikana ingene umupaka wacu ucungego. Gufashanya uno munsi twe dufashanya na Tanzania n'abandi ku mupaka ngakuye twadufashanya nabo nyene gucungera umupaka. Naco bivuga ko ingabo zinjiye kugira rero inzo ngabo zinjiye prouve-le byerekana ati nafashe naka uberekane ubashire ku mugaragaro cyangwa ngo bafashe ma satellite no bijya no kutubesha vuga ati naka n'ingabo yahanana c'est tout kuya bahora bafata bandi bafata ati twafasha abana twafasha bawe twereke iyo ngabo zinjiye kuko urumva ndakubwire ikibazo kiriho ni ngwano y'amajambo. Ngo nakanyisuku ukashusanga mugiye kwankana atacabaye. Les chefs d'état d'Afrique
abakuru b'ibihugu vya Afrika bategezwa kuja hamwe ico kibazo bakagitorera inyishu mu buguha neza. En principe a commencer par perezida w'igihugu ca RDC niwe afise inkota mu bwubatsi, niwe afise inkota. Iyo nkota rero navuga ati ibi n'ibi bigende kunuko nabo nyene bahamagare harya bo politiki iragora nta kidashoboka. Nk'uwigeze kuba ari mu burongozi bw'ubushakashatsi cyiza cy'u Burundi, warigeze kuba uyaga na Perezida Paul Kagame, mbega muri ino ntambara wibaza yuko nk'uwo wigeze kubona, wibaza yuko yarakwiye kwitwara gute kuri ino ntambara n'inyuma y'amajambo menshi nawe nyene yagiye arashikiriza mu nyuma y'ivyo bamwagiriza ko yoba yiba ubutare mu gihugu ca Kongo? Bo yumva jewe ntitwaganira birebi, twaramukanya tukavugana bisanzwe, tuhagaze duhuriye inama kugira itangure, nta bindi twavugana. Ibyo bindi bamwagiza canke bagira gute ntaco ndabizi ko nta nshino bivuga, kuko sije nuja ngiye kubimwa, kuko umushikirizi w'igituzi niyo mutukanye. Ego ariko no musi ubona izo bamwagiriza nk'umuntu wigeze kuba uramukanya nawe canke uyaga nawe, ubona izo bamwagiriza. Abo twaramukanye ni benshi cyane, abakuru b'ibihugu twaramukanye ni benshi cyane gose, abatereka ko nkono ishusha nka Perezida Paul Kagame, uko no musi avuga yuko amakungu canke ibihugu biteye imbere vya Buraya byamaze kuba byo mu fatira ibihano canke kumuharira ivomo. Ngana bwira kimwe je ari ibintu je murantwenga cyane, ndumva gufatira ibihano ngugire kandi twafatira ibihano nitwabayeho cyane. ijya niterabwoba je ndiriza ntuzoreke kugira icyo ukora uteza igihugu cawe imbere wazo gufatira ibihano. Faites le nécessaire pour ton pays, c'est tout. C'est bien byo gira gute. Ndabakarorero. Yego. Ni bangahe abakuru b'ibihugu bagize coup d'etat barafatirwa ibihano, ivyo bihano biravaho. Yego. Umbirize. Ukaba ufise icyo ukora. Yego. Ikore. Yego. Hama ushira umutekano, uretabise l'ordre de la sécurité muri ico gihugu cawe. Urabe ko ivyo bintu bitazova. Ivyo uvuze bihuriye hehe n'amajambo yoba yaravuze agira ati murabizi ko abantu bo mu muryango mpuzamakungu n'ibihugu bikomeye bashakisha inzira zose zo kuduhimbira ivya no kudutera ubwoba ngo nimwe udakora gutya natwe tuzabakora gutya, ariko nashaka kubabwira aho kuzicwa n'amagambo yabo nzahitamo kwiyahura nkoresheje gasuzuguro kanje, ndababwira nti ja ikuzimu cane gose ikuzimu. Abari ngaho bose bakomye amashi. Ivyo ntibihuriye he no kumvuga yuko no munsi yovuga ati ivyo mwokora vyose mafu? Jewe ivyo perezida w'ikindi gihugu yavuze navyo nogira ko commentaire, kuko yavuze ivyo yiyumvamo. Je ndakubwiye ivyo jewe niyumvamo, hamwe yo wari jewe. Nta gihano nkeneye gukorera igihugu canje ngo novuga ngo bagira bamfatire, ndabikora hanyuma bakazobona ibivuye muri byo nakoze. Kora iciza gusa ibindi bireke. Ibyo bihano bo igihe twava muri CPI, bavuye muri CPI bavuze ibiki nakubwiye. None umunsi namwe yabona ngo umukuru w'igihugu ngo agikuba atwara Union Africaine yari afise ibihano ibintu byinshi. Naco bivuze twebwe kora neza mu gihugu cawe, installe l'ordre la sécurité, ibintu bigende neza, bazoza gukomera amashi bose bazogaruka. Rero gute ngo rega gute nakubwiye je gikuru, wiyumva ufise ubushobozi, kora ico umutima wawe wifuriza bene gihugu bawe, ibindi uzobitunganya amahoro umutekano byagarutse. Muri Kongo y'ubuseruko hariko hapfiramwo ubwoko bw'abantu benshi batandukanye, abanyamurenge, abafureru n'abandi batandukanye, hamko hapfiramwo inzira karengane nyinshi. Uno munsi vitwa yuko u Rwanda rwamaze kuvyemera canke kuko bavuga yuko twebe turabana n'inyungu zacu no kugira ngo ushobore gutera imbere. Abantu bakora honera muri iyi ntambara, mbega inyuma y'iyi ntambara harashobora kuzohanwa abavuzwe yuko bari muri iyi ntambara? Mbega birashoboka yuko mbega iyi ntambara izohera? Je navuze nti mpanwa no hanwa hakiri kare, ubwo nagarukanye amahoro hakiri kare.
reka ndayagarukane hakiri kare hanyuma mpanwe hatapfuye abantu benshi umunsi amaze gupfa benshi ariko ngaho hakurya n'ejo hazopfa benshi kubera murindiriye ngo ibi n'ibiri biriza nabikubwiye ndabisubiremo yego aho hakurya amahoro arashoboka mu gihe beneyo babishaka kuvuga bene Kongo abatwara RDC n'abagwana yo M23 ko M23 n'abakongomani none nanga sivyo ariko aharanira ubwinge bw'abatutsi canke abanyamurenge yabijyana kubwire d'abord bwa mbere haratangura ikibazo kikavyara ikindi yego sivyo yego uno munsi nivyo abanyamurenge bariko barapfa hari n'abarundi bapfa n'abandi barapfa mugabo uno munsi mbega pilier source niyihe hagarika kuri source by'abantu jewe je dis RDC ndampanura nuko l'accord du 23 mars yoba revisité ikaba base de négociation mbega ku bantu batazi l'accord du 23 mars vugiki kugira ngo no munsi bamenye iyo vyaje biva bamenye no munsi naho bigeze kuko no munsi menye intambara yahinduye isura nawe umenyesha makuru agenda baze aho ico bivuga hanyuma uzobishikirize hanyuma abantu bamenye nabo nyine ubibahe kuko ngira ngo baravyibagiye nabo bakuru b'ibihugu bamenye ivyo bari basezeranye naho batumvikaniye kugira abariho batangurira kuno munsi menye intambara yahinduye isura yahinduye izina voilà haraho intambara y'uno munsi ihuriye ni ya 23 mars yitirirwa mouvement canke M23 ndagweka ikazo bo igihe turiko turagwana tudafise ikomine sivyo twateye dafise ikomine yego revendication tugira zingana naho twafashe ikomine uko nagura revendication zigumena zaguka nejo mukazobirindiriza revendication ziguma zigirane zaguka kuko rapport de force zagirane zirahinduka muri politique uno munsi M23 est plus fort qu'hier sivyo ego igifise beje itabunagana canke igifise sake nimba igifise naka la force yari ifise sake si ifise itwaye ifashe Goma ishize ko Bukavu ishize ko Uvira moins la ville d'Uvira urumva plus tu réclames beaucoup ego plus nawe wewe partenaire wa flexible parce que tu as perdu ego soit tu déroges l'ennemi tu installes l'ordre soit l'ennemi te déroge il installe l'ordre uno munsi inguvu M23 ifise uziha ibice bingana gute ku mugambi basanzwe bafise kuvuga ngo bazoshika Kinshasa narigi no munsi bamwe basohora abasirikare benshi bari gusohora abasirikare ng'ibihumbi ndwi nabita ivyo navyo mvuze kuko sije ndabatwara kandi sije ndabantrena sije ngirane n'ivyo wabo kuko je ndabibona ubibaye gusa mugabo comment arrêter les morts comment arrêter les destructions des biens des écoles comment rétablir l'ordre et la sécurité dans cette région. Tu es fort, tu es force. Tu es faible, allez à la négociation, à la négociation. Trop c'est trop. Umuntu umwe asuye gupfa ejo n'umuntu de plus. Du côté de M23, du côté de la RDC, du côté de y'abasupporta abo bantu. Umuntu umwe apfuye ni perte à la nation, ni perte à l'Union africaine, ni perte à l'humanité. Mwebwe muri partie prenante au conflit. C'est un constat qui est là. Une personne de plus qui va mourir, une maison de plus qui va être détruite, c'est votre faute. Soit, prenez le pouvoir. Le pouvoir, il mettait les choses claires. Hama, uzohanwa hano mugabo atawasuye gupfa. Mbega iyo bavuze intwaro ya demokrasi baba bavuze iki mbega demokrasi irakenewe ifasha iki niki yonona bon je suis très désolé parce que démocratie uko tuyizi uko twayizi ce n'est plus la démocratie
ndiko ndaba muri Afrika demokarasi telke impose demokarasi nk'uko twayigishijwe n'abazungu ntaciye tujye kutumarira abarundi ntaciye imarire abanyafrika ntayizomarira n'abandi kuko demokarasi je namvuga uri ku butegetsi ashaka kuhagumaho imyaka yose utari ku butegetsi ashaka kubufata ku nguvu ndabakarorero twe nga mu Burundi amasezerano yarusha benshi bavuga ngo bagiye kugwana kubera bari bakumiriwe sibyo bafashe umuheto kubera bari bakumiriwe mu gisirikare bari bakumiriwe mu vyerekeye ubutunzi bakumiriwe gute c'est une bonne chose heureusement cyaheze pas négociation n'umunsi ubutegetsi abari bakumiriwe barabufata none wabufashe tuja gukumira abandi ushobora wifuza gukumira abandi oya kuko ugiye kwifuza gukumira abandi nuko ubusha uri kuhamagarira abandi nabo kuzogira nk'ivyo wagize ikiba cercle vicieux nicyo gituma uno munsi il faut redéfinir la démocratie telle que les Burundais le conçoivent. None ahantu hatagira demokarasi haba hameze gute? Demokarasi s'amatora, demokarasi ni principe, demokarasi ni umwumvikano. Hari demokarasi participative, hari demokarasi ni byinshi n'amasezerano musha kumvikana. Jewe je suis très désolé kuko ce que la démocratie nous a bon haravuga ngo brand ça démocratie c'est plus de problèmes que de stabilité. Yes. Uno munsi mu Burundi two turabona abashikiranganje batandukanye bari kwagereza gukora ibikorwa bitandukanye ndetse bagira amasezerano n'ibihugu bitandukanye mu bikorwa by'iterambere twavuga nka Dr Arendi Kumana twavuga nka Ministre des Affaires Ministre Edouard Bizimana. Uno munsi ibikorwa bariko barakora mbega uruhara bw'aba ministre urubona gute ku terambere ry'igihugu muri kino gihe cya kuri no manda? Bo abashikiranganje nibo bijejwe aba bariho n'abariho nivyo bari baskora kandi ivyo ayo masezerano barayakoze n'abandi barayakoze agishasha no munsi imvukira nkawe Dr Arendi Kumana hari ivyo twabonye yashikirije bituma abarundi benshi bamukunda bavuga ati wow ivyo gushikiriza icegerano kijanye n'ivya fomi abarundi benshi baravuze ati voilà dutegereza kumenya ukuri ko bitanduka biyavuze sivyo je sinavyemeye babizwe ntavyemeye yaratanze impapuro yako yerekana yuko fomi hari ubusuma bwahabaye yasivye biya bo de mon point de vue yego kandi nabisigwe bihagije avenao kontra nayisiguye ikisigura kandi fomi nabivuze fomi itwarirwa mu mushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi fomi igirana amasezerano n'uburimyi bw'ubworozi uburimyi n'ubworozi burafise budget alloué à l'agriculture et l'élevage muri iyo budget alloué à cette muri ivyo bibarizwa mu mushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi le ministre des Finances n'est qu'un trésorier national n'est que le donc avenant au contrat n'ibintu none kwereke tuvuge leta yakomanza amarori kintu gitoyi y'abagwayi mibembe canke abagwayi amaso ntavyo nzi amarori yakomanze telle date à telle date hanyuma livreuse ikaba telle date hakaba habaye infraction sur cet argent haca bita itwa avenant au contrat nibisanzwe cyari kibazo technique kiya kibazo umushikanganje yagitwara ku maradi cyangwa muri amashinga nk'inguza amateka kandi uno munsi tubona ko hari abanyagihugu none uwo munsi ni amahandi barayabarisha ega ariko uno munsi abanyagihugu bo baracarira imyavu yabo baracafite udupapuro ngenda gusubiremo amahera y'abanyagihugu abanyagihugu bariha ngo baguze umwavu ntibayaha fomi bayashira muri leta ni leta yakira sizi kunyumva si wowe uvuga ngo je amahera ya jewe Gaston sinimo ndayahaye fomi ngo izo mu mwavu no ndayaha leta akaba yizoshikana leta ikayegeranya amahera akaja mu kigega rusangi cy'igihugu
leta izoza kundiha fomi jewe ku mwavu natanze. Ni ukuvuga utararonka umwavu si fomi yishuza, leta niyo yishuza. Aha, kuba uno munsi abanyagihugu bataronse imyavu mu bice bitandukanye cyangwa mu bihe bitandukanye mu masezo agiye atandukanye, ni kiba bisigura ko kuvuga ayo mahera y'uwo muntu ataronse umwavu ari muri leta ntari muri fomi, kuko fomi yakiriye amahera y'umwavu yatanze. Mu gihe leta yoyo canke fomi yo ifitanye amasezerano na leta, umunyagihugu ntiyabwirizwa kuronka umwavu ko bikuriye amafomi ikamenyana na leta. Sinzi ko proceeding bigenda, sinzi kuvyumva neza. Ego, ni beshi kumbura batabitahura, ni beshi bashavuye, ni beshi batavyumva na gato. Fomi ikora umwavu, ego, leta ikabwira abanyagihugu abashaka umwavu ni mugure umwavu, bagatanga amahera bagashyira mu mabanki atandukanye, amakoperative canke poste, ego, bagaca baronka les coupons ko barisha umwavu, sivyo? Hama ministere ya agriculture irandikira fomi ikayibwira kuri iyi saison A canke saison B dukeneye umwavu ungana autant de tonnes zingana. Iyo kete ni sous forme ya bon de commande. Fomi kigira ica itanga umwavu ukwiranye n'umwe ministeri yagirane yasaba. Fomi bihejeje, hama ministeri ya agriculture ikaverifya yuko wa mwavu yasaba watanzwe. Hama fomi kacigira facture bivanye na wa mwavu yagize wasohotse. Byose uno munsi kosa ryo bajyabaye he kugira ngo abanyagihugu bave muri ayo madidani? Nuko hari igihe n'abategetsi tutabyumva kumwe, bacumenga amahera yagiye umunyagihugu yatanze muri fomi. Umunyagihugu yatanze amahera yotsa kuronka umwavu, ego, amahera yagiye muri fomi, yagiye muri leta, ego. Leta rero nirabe yuko abatanze amahera mbere nabonye ko bari kwagira rusansuma, sigeti bonne chose bagize rusansuma kugira ngo abafite imyenda bose bive mu nzira. Ni leta ibikora byose, ni leta ibikora. Ego, amahoro arambe mu karere, amahoro arambe mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Uno musi usana bagukunze, usana bagugurikirana, uno musi ufise influence nininya. Mbega niki ushobora kubwira abantu dukurikirana uno musi ugira ngo ushobore guhumurirwa kugira ngo tumenye yuko igihugu cyacu gishobora gutera imbere ejo canke hirya y'ejo? Mbega birashoboka ijambo rimwe ku bakunzi bacu? Igihugu cyashobora gutera imbere, mugabo igihugu gitera imbere bivanye n'akarere. Duteze imbere akarere duce dutera imbere, kuko hajya kwisha n'ukwizana. Hari abarundi benshi bakorera imirimo ngaho hakurya myinshi, hari abarundi benshi badandaza byaba bakayitwara mu Rwanda canke muri Tanzania. Ivyo byose bitagiye hamwe turonka amahoro umutekano. Uno munsi birababaje kubona tagito dufise. Mbega ibibazo biri hehe? Izo ngorane zijahe? Umukuru w'igihugu agira effort zidasanzwe kugira turonke igitabo cyangirahe. Namwe numva ubavuga ngo umukuru w'igihugu afise ngo abantu 100 bamubuza gukora, namwe bikwikira umunsi niyo munsi byasubiye. Umukuru w'igihugu nta muntu n'umwe amubuza gukora. Ntihagire umuntu azo kugira ati umukuru w'igihugu nta muntu n'umwe amubuza gukora, mubijana 500, umukuru w'igihugu niwe abibazwa, niwe atanga itegeko, kandi iryo tegeko akaraba ko ryagiye mu ngiro. Uteshyize mu ngiro, hari benshi bikako ari bihangange. Nta bihangange biba. Namwe numva uno munsi bavuga ngo umukuru w'igihugu ngo afise ingorane na naka, ngo ntiyumvikana naka. Tutumvikana ndagukura nka sho twumvikana. Umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu ararema. Umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu sivyo kublaga. Umukuru w'igihugu ararema akiri umukuru w'igihugu.
muga atakiri umukuru w'igihugu bica bihinduka ucubanye muga umukuru w'igihugu ararema bishobora kumbwira ngo je ni umukuru w'igihugu ngo naka yamuje gukora iki niki gute turasangiye ishamu canaka nta mahasaba mu mukuru w'igihugu oye nta mahasaba aho umukuru w'igihugu numwe umukuru w'igihugu numwe je sinoshaka kubaka ngo habundi ariko arasambura iruhande yanjye ngo bikunde kikiriswa shaka utwara ingabo hagenda kwereke umukuru w'igihugu ijya karamu yiwe canke ijambo ryiwe rirarema mbuza ni ejo no mucishi barabara ngaho birabaho bitabayeho no kutabura umukuru w'igihugu nuko abagusa bose abagusa ucubakuwe nico gituma sinumva abantu ba brandisa ngo umukuru w'igihugu ari abantu bashika 100 ngo bamuje gukora gute uri umukuru w'igihugu ukiri umukuru w'igihugu n'umugambo wagushizeho bacuvuga muraje inama n'ingingo byanse nibindi ukiri umukuru w'igihugu muri umukuru w'igihugu ego cyane umukuru w'igihugu nabwiye ko umukuru w'igihugu ari imana ararema mu gihugu nicyo gituma atawoza nta eskize nimwe iriho ku mukuru w'igihugu ngo naka yamuje gukora no ngo naka ngo ntiyumvikana naka abo nabiryoherera baba bakeneye ikindi kintu mugabo bakabura ibyo bagifu ari umuntu afise ingorane n'uwundi muntu akabaza ngo sijya muntu yofuma gwara sida basi izo mu icaci imyaka 50 kuriye donc urumva ibyo bimeze chef de l'État, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation, c'est le commandant suprême, c'est le médecin suprême, c'est le magistrat suprême, c'est l'agriculteur suprême, c'est le menuisier suprême, c'est tout le président de la République. C'est le menuisier, c'est l'ingénieur, c'est le tout. Umukuru w'igihugu rero afise ubudahangarwa budasanzwe mu gihe ariko akora neza gusa ico yevita c'est la haute trahison parce que la haute trahison izomugarukako twizere yuko no munsi twagiye kuramutsa umuryango wa Afrika yunze ubumwe twizere yuko bizogenda neza kandi hakoreka ingingo nziza nyinshi zitandukanye mu karere hama East Africa ishobora gutera imbere narijya umva yuko hari ubutunzi bwinshi butandukanye buri aho hakurya ndetse no ngahi iwacu hama twofatanya tugakora EAC nziza yubatse tushobora gukora akarere keza kandi gakomeye birashoboka jewe EAC c'était l'avenir de l'Afrique EAC kujya yari conçu RDC kinjiramwo nukuvuga yari iterambere ryiza ryo muri Afrique EAC yari gutera imbere yoteye imbere ku buryo abantu bose ibihugu byose bitanga naho makungu yose atanga cyo gituma bari kumenya ko ushobora ati ngo nagize amasezerano sur base de l'exploitation des mines y'ikindi gihugu. Alors je reviens sur Washington. Wafuma wiba hasi ukabigira mu bwenge nuba ngo ngize amasezerano yo kuzokwima inzaho na kuya no nk'amahoro rema EAC abakuru b'ibihugu ba EAC barengere ibatandukanya baje hamwe kugira ngo EAC ibe capable ishobore kugarukana amahoro n'umutekano muri RDC igarukana amahoro n'umutekano ibihugu byose byuguruye imbibe hanyuma uko byahora bimeze muri EAC isubire aho tubisaba umukuru w'igihugu arongoye EAC n'umukuru w'igihugu arongoye Union Africaine ari Burundi azoba ari intambwe cyane cyane azoba ari umukuru w'igihugu yashizeho ubwumvikane mu bihugu duhana imbibe cyane mu bihugu dusangiye akarere niko novuga ko
azoveho umwaka agize amarse l'histoire. C'est vraiment nka byo bavuga c'est stade. Là c'est l'histoire. Ego. Oui, c'est l'histoire. Je nkiri muri Assemblée nationale umukuru wa Assemblée nationale yarubatse inzu y'amakoraniro. Hanyuma benshi barakritika bati monsieur namubwiye nti nakubanye n'iteka. Bandanya kuko n'amateka yiwawe. Ego. Ejo ya ngoro bavuga ati yubatswe na naka. N'igikurikirana na station kandi yayishizeho Imana imushezagire n'amateka. Ego. Nuno munsi twandikisha amateka kubera turongoye ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika, twandikisha amateka bavuga ati Uburundi burongoye inama butwara Union Africaine bwashitse kuri iki passport imwe hari wayishinzeho zerikafe hari wo twari ubukabije hariho bazobibazwa babishitseko natwe tuzobazwa ikindi tuzobazwa amahoro umutekano muri kino gihugu no mu bihugu duhana imbibi. Murakoze honorable, kandi ndagushimire cyane kanya washoboye kuduhereza byari bikwiye ko abarundi bari bagukumbuye gose. Murakoze je niho ndi nejo nkeneye ntari ngaha nta ngorane uzondindira ngaruke naho muvuga ibyo mushaka nta ngorane je ntaco wala byinshi birebire. Oya narizi mucamuvuga ndi hanze mucamuvuga ngo nagiyana musindi igihugu kurindira kumbure ukaduha umuco. Ni igihugu cy'amavukiro, ni igihugu nkunda, ni igihugu neza gukorera. Nkasaba abarundi bose ko bogikorera hari kuneza igihugu cyacu. Hari abavyita ko ari uguhunga. Sishobora guhunga amahoro n'uhunga iki? Je nakubwiye namvuga iminsi yose aya mahoro ari ngaha uko ari kose ndafise mu ruhara mu kuyubaka. None nuhunga ibyo nubatse oya kandi ntacu niyagiriza. Je nzokubwira ico niyumviye kandi ntushaye kuntamika ico ushaka oya. Ego jewe nzokubwira ico niyumvira hama wewe ugifata uko ushaka. Wona nagugenge karimbi umbabarire mugabo hakunigana ijambo nofumanirwa n'uwundi aribwiye. Nagututse mvuze ico niyumviye ikavuga nzokubwira uko ndavyumva ubande nzokubwira uko ndavyumva. Kandi nigo ndakubwira niko bo jewe nagize amahirwe yo kuba icyasha cyo mukuru w'igihugu n'iteka ridasanzwe. Fise ayo mahirwe ampa uburenganzira bwo kuburira umurundi, bwo kuburira umutegetsi. Hama ico nshoye kuburira wewe ndakikuburiye ukagifata uko ushaka nta ngorane mugabo je nagize nte napfutse wakoze igihugu wacawe napfutse ko cyanje numva ko naterereye. Ego ego merci beaucoup niza kuzugarira kandi vuga ngo ushobora kuyagisha no mu bitandukanye. Tura mwanya ushoboka tubivugana nta ngorane. Ego yes ndabashimiye cyane gose mwege musema dukurikanye kuva ku ntangusha ku mpera ari honorable Gaston Sindimwo meshi mwakunze mu bitandukanye. Asante sana.